iruhande rwanje ndi kumwe n'umutumire twabazaniye uno munsi yari surprise niyo iyi rero. Mutumire wacu ndamuvuge canke ndamureke wiyivuge burya ari umugabo avuga uyondi. Bamwitwa Siri Bright, n'umuririmbyi mushasha atanguye umuziki mugabo reka ndamureke yivuge mu buryo bwiwiwe nawe ngira niwe yo bishobora cyane. Amakuru ga Siri Bright ni meza cyane, urakomeye ndashima Imana cyane gose. Okay. Bon ariko imbere yuko dutangura ikiganiro dufise vibe urumva turi muri mood imeze neza ku muriro mwinshi cyane. Banze utangure utucishirize ko kuri rya ndirimbo ivuyemwo. Akapela gatonya. Oh Ameron baby ngwino marirungu je nawe imitima irahuza numva nkukumbuye baby ngwino mari nkumbu ubwanje mbone gutuza. Ameron baby ngwino marirungu je nawe imitima irahuza numva nkukumbuye baby ngwino mari nkumbu ubwanje mbone gutuza. You the one in a million ubaruta bose mama niwe gusa ushobora imitima yacu irahuza undaba mu maso gusa ukamenya ivyo nshaka baby you the one. Okay. Biramwamaze kumwumva nijwi ni wenyene ya ndirimbo muhejeje kubona nijwi mwagyumvishe ko ari wenyene. Karibu rero mu bwami bwa BTV Burundi. Turaguha ikaze mu kiganiro Be Live Show. Murakoze cyane, ndabashimiye gose. Ngira n'ubwa mbere woba ugeze ngaha ni n'ijya mbere nahora nca ngaho hanze nkabona icyapa ariko sinari bwaronke chance yo kuyinjira. No musagira ibakwe rero zo kuba imbere y'amaso y'abarundi bose n'abantu bari hanze y'u Burundi n'amahanga menshi. Okay, muri aka kanya wiyumva gute kubera ko ndabizi neza no sindakubona mu mutima mu bwo wo kumurika mu mutima? Ndumva meze neza cyane, ndabyishimiye. Ni intambwe nimwe mu ndoto nifuza gushikako nayo ngiye irashitse. Okay, uno munsi rero waje utuzaniye indirimbo. Nibaza ko ari indirimbo ibaye iya mbere kuri wewe. Ni indirimbo yanje ya mbere niyo itanguye gusohoka, ni nayo ya mbere. Ni indirimbo zirahari ariko indirimbo ya mbere itanguye gusohoka ni The One no kuvuga ngo niho ucinjira muri industry y'umuziki. Yes. Okay. Bon, tuvuge kuri rya ndirimbo yiwawe. Okay, iba indirimbo ya mbere. Shaka mbanze umbwire gatonya ntibyakugoye canke warusanzwe uri umuririmbyi? Umuziki kuvuga ngo kuririmba narisanzwe ndi umuririmbyi usibye ko ibikorwa byanje bitari bwaje hagaragara. N'abandi ho nari umuririmbyi narandika twakoze amateatre menshi nyene mu bwana ibintu nk'ivyo nyene no gushikaho no munsi rero narose chance yo gusohora indirimbo yanje ya mbere. Wafashe icemeza tireka nanje. Kandi indirimbo iraryoshe bantu b'Imana. Murakoze cyane. Indirimbo iraryoshe. Bon nibaza yuko sinijya mbere nari nakumvishe ko jyana ariko ndumviriza bon ku maradiyo atandukanye indirimbo ni The One. Natwebwe tugira ibakwe uko atugendeye ni sawa bro. Ni byiza turashima ndabashimiye. Indirimbo wayikoreye hehe? Indirimbo yakorewe muri Umuririmvyi. Amasanamu yakozwe na Logic Jamal. Yego. Okay. Urabona uje umuziki ni ikintu kinini cyane cyagutse ni nko mu yindi si kabisa winjiyemo. Urabizi ibintu biri muri uyu muziki wacu harimwo inzankano, harimo urukundo, arabidoganira. Muri wewe nka wewe Bright, ni kiki gishasha ugiye kutuzanira? Sinibaza ko nje guhindura ibyo abantu bandi bakoze, ariko je nzoza nka Siri Bright nkore ibyo ntegerezwa gukora nka Siri Bright. Okay, twitege iki rero nka kuri Siri Bright rero muri uno mwaka? Kuri Siri Bright icyo mwokwitega cyane ni ibikorwa byinshi no gukora, kubaha abantu, kugira indero no kudahemuka. Nibyo bintu nkunda cyane. Ndifuza kudahemukira umuntu. Kandi ndakora cyane. Nibyo bintu rero bo kwitega, nzokora cyane nta guhemuka kandi ndifuza kuzogira indero cyane gusumba. Twizere ko nk'uko umwaka wawutanguye usohora igikorwa ca mbere indirimbo ikaziryoshe. Tuvuge duti uyu mwaka uzohera uri
areka tubihereza Imana. Nkunda kuvuga ngo nta kintu kitaba ku mugambi w'ijuru. Imana yashize yavuze ati ibintu bigenda uko nta kintu ushobora guhindura. Yes. Okay. Dusubire gatonya mu ndirimbo yawe. Yes. Mu ndirimbo yawe yitwa The One. The One nkuko n'abariko barabiraba The One canditse mu Kirundi. Yego. Bon, reka tubanze twinjire muri message muri Makenya y'indirimbo ubutumwa burimwo. Yes. Bari kuvuga iki? The One verse ya mbere naranditse nari mu bihe mvuga ati ni muri rya bihubamwo ukabari mu urukundo rwiza. Ukabari mu rukundo mugabo ukabari wenyene muri uwo mwanya umukunzi wawe atari hafi yawe. Ukaba muri rya bihe wumva irungu ukumva wo mubwira aze akumara irungu. Kumva uramukumbuye aza kumara inkumbu. Yes. Ni ibyo byo muri verse ya mbere. Verse ya kabiri naho ariko ndamubwira ati iyo turi kumwe mba nishimye. Ibintu byose mbabona ko ari easy. Ari uri mu rukundo nyene ukabona yuko kira kintu cyose kabisa, ukabona yuko mini boss kabisa, ukabona yuko kira kintu cyose ugishoboye bivanye n'urukundo urimo. Yes, ibyo navuze rero ati ayo mba nifitiye yose nukuyagira ibindi byose tukashira ku ruhande. Nicyagiye nyine ba wibereye muri love. Yes. Bon, nibaza yuko abakunzi bawe ari abantu bamaze kuraba indirimbo yawe kandi bayikunze. Kubera ko narayumvishe ku maradiyo atandukanye menshi kabisa. Yes. Ego. Biraryoshe cyane ko ari ugishika muri game hama ukaza. Indirimbo abantu bose bakaza bakubwira ati shaka renda kubaze no kujanye n'ico onye indirimbo yawe kuvaho muri aka kanya igeze. Tubwire feedback yawe. Bon, feedback wumvishe kuri bakubwira ko imeze gute? Abantu barambwira ngo bro bandanya, hari abambwira ati twari tukwiteze. Urumva hari abari banzi kuva kera ariko batari bazi nabo bagiye kunyataka cyane bambwira ngo bro warabihevye kubera iki wicaritse impano. Mba mw'ivyo bihe rero nico gituma rero nagiye gukora hama baraza barabikurikirana ibikorwa. Ndabona yuko vraiment bariko cyaka kwa kundi bampusa bambwira ngo genda ukore. Nkabona yuko bariko barakurikirana igikorwa canje. Yes. Yani ukuvuga feedback y'abantu. Feedback zimeze neza kabisa. Yego. Okay. Bariko baradukurikirana rero muraza kutubwira ukuntu indirimbo mwayibonye. Mutubwire no mutumire wacu ukuntu muriko muramubona. Urafise izindi projet ufise? Projet zirahari. No kuvuga ko mu kwezi kwa kabiri sinaze ko kwezi kwa kabiri kuzoshobora guhera atayindi ndirimbo iraza. Okay. Nagakada tubikiye gatonya nibaza bon mugabo cyo umuntu akunda kugira ama surprise nkunda surprise ukuntu. Reka okay. Gira gatonya basi. Nizo ari surprise. Izo bikibaye surprise. Nizo bikibaye surprise. Ariko igikorwa kizoba kimeze neza cyane. Akantu gatonya basi. Kizoba kimeze neza cyane. Okay, murumva abafana bi urumva ko atwimye akantu gatonya cyane muzo amaze kwandika muzo no muri studio. Mugabo tureka tuvyizere nko kwiyambere cyane yaje imeze fresh n'izindi zizoba zimeze neza ariko nizere ngo nk'ubu unye kweri namenda kivuga kumurika mu mutima ndibaza tukangira hameze neza kweri kubera ko indirimbo yawe iricyo iragera ku rundi rwego tutari twiteze. Mu mutima vraiment ndumva nezerewe. Amfete iyo hari ikintu ariho umwe mu bantu banyandikiye commentaire arambwira ngo ikintu woba warateguye imyaka 20 ati ngiki kiragiye ku mugaragaro no munsi. Numvise nyibikije ibintu byakure cyane by'inyuma. Rero ndaryohewe cyane kuba imwe mu ndoto zanje ishoboye kugaragara ikaja habona. Ni ibintu nishimiye cyane ndumva nezerewe cyane. Ngera ndabashimira namwe ku mwanya mwaduhaye kiyo mwugara mukavuga ati ntimwinjire twari kwinjira. Ibyo nitwobikora turakunda abashitsi. Ico gituma tubashimire rero tuzati mwakoze cyane. Ndi kabazo nka Celebrate nyuma yo muziki akora iki? Celebrate nyuma yo muziki dusanzwe tudandaza. Ari umuntu amfasha arashiramo ukuboko akavuga ati boy ibintu nivyogenda ukureka dukore. Ni munyarwanda asanzwe akora ibintu by'urudandazo hano mu muji baramuzi.
rero niwe nsanzwe nanjye ndi umukozi mu bandi rero dusanzwe tudandaza. Reka nawe tugushimire. Murakoze cyane. Wakoze kutwitaba, nizere yuko uzogaruka ngaha mu bwami bwa BTV Burundi uzanye ibindi bikorwa bishasha. Yego. Reka okay. Gira akantu ubwiye abakunzi bawe hanyuma. Abakunzi banje ico no babwira. Ubwa mbere ndabashimiye cyane kuba bafashe umwanya bakankurikirana canke bakagira ico umuntu wese afite ico yakoze. Ndamushimiye cyane. Ico ndabizeza nuko nzokora cyane, ni vya bindi nyene nkunda gukora cyane, ndatinya guhemuka kandi indero niyo nshira imbere. Ndizeye yuko ibintu bizogenda neza, nzokora uko nshoboye kose. Turindire igikorwa kigira kabiri naco kizoza kimeze neza cyane. Celebrate ari muri management. Celebrate sanzwe nkorana na utanga uburyo mu bintu byo gufasha ni Munyarwanda Mirire Makers bari ni maison de production na audio ikikora ni nabo bacha bahagararira ibikorwa byanje, ariko impande yaho turafise Igo Media nibo badukorera ama video bakora neza cyane muzobabona. Yes.